Mperuka kurota nakoze indirimbo na Chris Brown. Aba rero chorus bariko turaririmba ndayibuka nje ndayandika nayo recording. Nijye aho recording na Double J. So abo bakobwa rero message no aburi kurashikira bose. Ngira ngo nta uravyara iwabo ndibaza. Muza naravyara. Monia nuko. Monia naravyara. Wise pas encore. Yeah. So rero nibizobashikire. Ego. Kubera ko baracari mu rugendo rurerure. Baruhura n'uduhungu twinshi tubagora. Muri ko sote zose guhera ku bafana, guhera ku basani, guhera ku producer, guhera kuri mwebwe mu babesha ngo murabashigikira. Yes, bakunzi besana mmeja inshuti ya boss the MOS man of strategies. Kuri microphone ya mbere nko mubizi miss yose. Microphone ya kabiri tufise iteka ridasanzwe. Iteka ridasanzwe. Nindi rap Yuda, rap commando. Beef is on the floor. Yeah, Yes, man. My brother. Abakunzi besana mmeja bari bamazi minsi bambuza amahoro. Beef turamukeneye, beef turamushaka. Najewe ariwo nkorera ndavuga ati wapi umusaza ngandamugore kwiri ariko marerezma ndamurondera biranga ko yaciyagira trip aragenda mu Rwanda ariko agarutse vraiment kandi wa mbere ndonsi bakujyo kukuvugisha uvuye mu Rwanda my brother banze ndakora munsi ndagwa nikazi ku TV yacu sana mu media. Asante sana bro, meze neza? Nje ndashimye Imana. Nawe meze neza? Ni bon? Cameraman, there. Jewe brother numuntu wa mbere ndaba ngavuga ati umusaza arabirwa fo yambaye black kirato cha danger Nike Air Force favorite shoes yanje panaro yo kwica umupira urabereye brother. Asante urabereye cyane vraiment. Uyumva gute kuri mu mugambi wese na mu media? Niyumva namatwi kweli. Uyumva wewe yumva gute none nawe? Niyumva n'umutima. Ni fresh. Kuyaje sana ndayikunda vraiment. Ibiri ku mutima wanje. Ubona abantu baba dwaye ukizire bakatura. Ariko nyene bivana n'isanamu yari. Ari isanamu usanga iri kw'imene cyangwa ikabako ingwe cyangwa ikabako umuntu. Wowe uvuga isanamu yaguye. Ri isanamu iwacu. Wewe turi ngaho ubona gute? Sera bitahuye. Wabitahuye? Wowe isanamu ni foto. Ni foto. Majambo make. Twebwe isanamu yacu ni image. Okay. Image yo kwita. Nimekuelewa. Je ndagiye cyane kugira my brother. Nanje ndagiye cyane. Urugendo je ndakugereranya nk'umugisahira urugendo rwawe nundi urongora umusaza namujanira aho kana nakumvise kuri uno munsi ndavuga ati sabaza iki kirundi kirabaho oya ivyo nyene sinaho ukreye umugani ariko ari imigano creating brother ari imigano creating avuga ati sasa brother YouTube oya kweri vraiment nyene urumva ari isanzwe nk'ura asanzwe urahari ni Bifes umunyamateka amaze gukora ibintu bidasanzwe mu muziki w'Uburundi nk'umuraperi wa mbere amaze gusohoka akagira ama concert hanze nk'umuraperi wa mbere amaze gukora ibintu byinshi ama concert ni waduserukira brother ndashaka kumenya career yawe watanguye nka hip hop no munsi bamwe muri twebwe tugutelevya tukavuga ati brother yararirutse ametoka mu hip hop wana hivi ko mu bitu ya raga reggae bitu gani birefu ugitangura music warigeze wiyumvira ko umunsi umwe uzobanza ushire hip hop ku ruhande cyangwa vision yari hip hop gusa maka duhejeje harashize ku ruhande no donc urabona uracanga uno munsi urashobora kuyibongoza brother nakiyagiye narabikora indirimbo yahe Jenda sindirimbo utazi rega nyinshi. Jenda kuzi hari indirimbo utazi nyinshi nakoze ndiko ndaririmba. Ziri kuri YouTube. Atari rap yebwo. Urumva abantu tugukondana shana dwa tubifitiye kuri. Nta mu bifitiye kandi nuwo nkondana nubundi nukwidoga naca hindure. Naca. Kwera je nkora ibyo nshaka. Yose zaburusha. Ariko navyemera ko uri umwe mu bantu bazanye impinduka muri hip hop. Shaje kweri vraiment no ndafise ico nongeye ko kabisa kandi cyane gose kubera abantu benshi rap bayifatanye nk'ibintu bisanzwe mugabo nyene nibaza yuko hari ikintu ciyongereye kamwe apana bisanzwe kugiye kuraba abantu basohoka ni bajye nyene kuri rap y'ikirundi bya kweli jewe na mukombozi na 90th ibyo bintu birazwe niyo mpamvu umuntu ukwiye kuza turamushimira kiri muzima tarabanza gutaha tuze ngango Bifes yarakaze Bifes yarameze gutya no wararonsi bako
nk'umuririmbyi w'umurundi uratumirwa muri competition yabereye mu Rwanda Trace Award, competition ikomeye cyane, ariko abantu twaridoze ngo urabona umuziki w'Uburundi nta muririmbyi yagiyemo, umuziki w'Uburundi uku nukora ntibadukora tutusa. Invitation wayironse imeze gute, kubera iki abarundi tutagiye muri competition? Jewe kuta turimo Jesse niyaza kwica kibazo ukibaza jewe kuba invite naho baranyumvise jewe abo dusanzwe tuzinanye bari muri organisation bambwira bati rero habonetse nawe byo bari sawa kubera mu ba artiste y'Abarundi kandi si je nari invite je nyina ahubwo maybe ni je nahashitse hariho n'abandi bari batumye. Okay, yes. Gutumirwa na invitation vyari bisi ndibuka ko Kirikou twari twavuganye ko tujana mu birahinduka. Kirikou, yes. Ariko harabonetse umengo DramaT nimwari kumwe na DramaT sa DramaT nimwari kumwe bo jewe nibaza ko twahuriye n'isi narinzi ko ari hari amwara niyo yari ariko na wene. Okay, ni kintu kidasanzwe. Bisiguye iki nk'umuririmbyi ga Bface gutumirwa muri Trace Award kuri wewe ubiyiye insiguro? Bo insiguro ni nziza ariko nyene nitwaryohewe kubera tutari muri nominations, ariko nyene twandanya dukora turabe ko next time nyene bazodushiramwo tumwa dutera kamo ngira bazotwumva. Uyibaza ko ari igiki kibuze kugira dushoboye kubana? Hari man just life production iruzuye, video ni bon. Narabonye ikiganiro wakoze mu Rwanda kuri TV yitwa nayo nibuka gusa narabonye ikiganiro nagikurikiranye mu nango maga mu mpera baratubwira ko abarundi production zacu baririmbye sikirenga, production ziri hasi, ariko waraduserukiye neza vraiment. Oya nibaza yuko ushaka kukujya nta buri mboga gukoza bisigura je kirundi sikirenga. Iyo bavuze yuko ushaka kukujya ataburi mboga gukoza ni kuvuga arashobora no kugufata nabi cyangwa akagushwanira cyangwa akubwira nabi nyene atantuze nyene afite impamvu zidafasha, sivyo? Urumva nyene yarondeye ica guhora nyene ntakibura. Rero kubw'ivyo production zacu ni sawa, dufite producer bakomeye man bo kubaha kweri bagira mixage neza na mastering nziza, ahubwo nibo nyene gusa batavyikoza. Aho nyene kuri ico kibazo après kubona iyo action naragize bakwendaja muri space kuri Twitter barakivuga ko benshi baridoze bavuga ati nituronka support zivuye hejuru, abarongozi ba jeunesse na sport na jeunesse nibadushigikira. Nka wewe umaze gusohoka ubona uri umukambwe muri no muziki, message utanga surtout kuri aba bantu badutwaye amasapoti tuba dukeneye taronka nk'abanyamwuga ubivuga ku iki? Je nibaza yuko bo nyene bara mu Kirundi bavuga ngo nawe usaba umubona wangu umwana wawe nimba akeneye minerval bubizi itari kurihirako, nimba ushaka kumenya ko umwana wawe ubuzi ko atezwa kunywa icayi, ubuzi ko atezwa gufungura midi, nawe uri nk'umurongozi abantu biwawe urongoye uramenya ivyo bakeneye. Ivyo twavyidoze kera ntaco nohindura, mugabo ndibaza neza barazi yuko dukeneye agaciro parce que abaririmbyi benshi baraduzi DramaT y'igihugu mu gisata c'umuziki kirateza imbere igihugu. Rero badushigikiye sinibaza yuko nta tegeko ririmwo bonyene bakwiye kubikora nk'akazi bajejwe. Muramaze nkuko bivuze muramaze kwidoga cyane, eske hari iminduka na gato na 2% basi iba oya quand même nibiguma kwa kundi hari ibintu bimwe ntajyari je nagiye mu nama ya ministre yadutumiye bijya biganiro tuyaga niho havamwo solution. Rero iyo ziya nama zibari nyinshi ari ibintu byinshi byo hinduka. Je nibaza yuko nibafata umwanya bakaza baratwicarika nk'abaririmbyi abantu bari muri entertainment muri rusange turashobora kuronka solution birashobora guteba ariko bigakunda kubera ko iminsi yose ukuri gushirira mu kuyaga cyane gose. Urumwe mu bantu bagize ibakwe barisharana na president w'igihugu ariwe Evariste Neva, warabituye uvuga ati tugwaya aha dushaka ibi ingorane ziko ziraba mu muziki nuku uratubwiye ko hari ikintu kiriko kirahinduka, c'est bien, ndanabashimira ko babikurikirana. Cadeau canke gift wemerewe n'umukuru w'igihugu
barayiguhaye barayimpaye barayimpaye ariko bayimpaye ntahari ndi muri Australia hama umuntu yazintoreye n'umutima kubera je ntari ndahari mugabo ndafite ubwoba ko zidakwiye bakwivye ndafite ubwoba ko umutima yazirengeye umutima wa Logomedi tanga impamvu ariko I'm joking navyo yokora nyene yarakoze kunyakirira nyene kuhambera fresh sana Imana imuhezagire nyene cyubahiro cyane gose ni gake twabonye umuntu aba umurongozi w'igihugu ashobora kwicarana n'abasani babita abanyarumogi babita bavuye nyene mugabo ashoboye kuguha umwanya mukicarana kanaguhana gift agafata umwanya kumviriza ibyumviro byawe wallahi nta ntuze nta gaciro karenga ko we dukeneye kandi bambe umuntu yosaba kandi kuko mu baperezida bose batwaye ivyo bibaga kevre cyane neje umusabye ikiganiro usanga arakiguhaye kuri sanamu uzobe nimero yiwe oya ni bibi kumenyerana na president aya sukumenyera nze tugisaba gute reka none nagira protocol asizonsabi uzogenda uyisabe wewe ikiganiro oya kandi je no mutamu tubabye oya ni bibi president ntabamumenyera naho muri kumwe kirazira kumuraba mu maso amatwa asubira ngo yo maso yakira asha nyine hariho amadogo yagabanutse kweli ni ibintu biryoshye kuko ugiye waravuze ati ngo twabonanye amaso azucakira nawe navuga ati ntabwo agira amaso azukira kubera muwe na bifesi duma hari hose president Imana guhezagire kuri taho gwaruka uradutera intege nimba tuko turakora uno munsi ni mwijoro tuma turondera dushaka ko duteza igihugu imbere tugwana hirya nino waragiye muri Australia nkuko nabivuze for the first time ushikayo wararonse visa sinzi ja kugoye bitakugoye ariko warashitse cyangwa kumenya experience waronse umaze gushika muri Australia nta birenze nyene experience nuko ugiye ahantu utazi habariho byinshi ugenda uriga paske imico y'abantu iratandukanye n'iterambere riratandukanye so je nibaza yuko hari byinshi cyane byo kugira byo kumenyeraho nk'umuntu nyene ashitse abantu bwa mbere kubijanye na professionalism y'akazi kubijanye n'ubuzima kubijanye n'umubano ni fresh byose kabisa ugenda ubona bishasha paske abantu bo ngaha turamenyeranye ushikiriye abandi ukamenya ingene ubana nabo oya ni sawa cyane hariho byinshi umuntu yigiye cyane gose ntaraja indani mu byina aho nyene ugishika twarabonye abantu nk'aba Kingorongoro ba Mipro bande nabandi bavuga ati bifest twamubuze ku murongo bifest yapotiye bwari ubwa mbere ushikayo turavuga ati nasa braza nibitugana yahuye n'ikiye kibazo tactic wari wayipanze cyangwa n'ibintu vyaje bivuye kuri twebwe abarundi twari ko turakwikeka none jewe telefone si gwanje ni gwa nuguru umurongo sije ndabidesi erega tuba tukwitaho tukubuze bifest tukubuze tuba tubuze imari mu gihe mumbura mu ndondera n'ibyende muri mwe erega ko barondera umusuma je nari nagiye n'ibyo Kingorongoro yarakwivye yo wamuronde jewe telefone ndayikoze icyo nshaka none ava no ku murongo ariko nivyo ari muri gahunda none ubona ndi he iri nibuye mwicaranye iri ni tafari rero urumva rero naho nagarutse n'ubundi muracafisa make cyangwa haje ubundi yaje copy yindi rero ahubwo waje copy abantu turagoye ni problem aho nyene urashitse uragize concert wavuze ko wagize experience urahura n'abantu ibintu byinshi igihugu utamenyereye ikintu cyambere ugishikayo cagutunguye Monami hari ibintu byinshi usanga nyene uhura navyo utarumenyereye bitegerezwa kugutangaza je hariho byinshi ariko nyene comme atari ubwa mbere nari voyage byinshi nari maze kubibona ama kuvyerekeye imfungurwa ko narabonye barakwakiriye ifungurwa ugenda umenyera buke kwera je na appetit ngira mu buzima busanzwe ugenda uramenyera buke kuko hamara iminsi cyane gose urajeje concert uragarutse mu Burundi n'uhicaye cyane nk'amezi 3 canke 4 urongeye kandi urisubiriye Australia abarundi kandi turadutse umusaza araponyotse kuhiri
cyaragiye amajambo abaye menshi warayicaye umwanya muremure ikintu cyatumye usubira muri Australia ni kiyi ukahicara umwanya muremure none nagira murabibona nuko muvuga ko munkurikirana cyenda gukurikirana none byanjanye byari bikiwe ko hari umengo guhimbaza umunsi mukuru wa independence je mtrompe voilà none umva ntari impamvu sira warayicaye igihe kirekire nategerezwa nyine none ubwa mbere kutayicaye igihe kirekire niyo kubera ko ubwa mbere igituma nuko nari mfise concert za Brarudi de musique nari nyumva none ko yaje twa dushaka kumenya none bari babizi nabona amapancarte ko ashinze ngaba mubazi byo muzi mwe oya ingorane twebwe abafana twa dushaka kumenya ukuri abafana rero basoma ivyo nanditse umuntu wa vrai arankurikirana nanje ivyo na post none numvise ko ndagukurikirana jewe none wumva bambara igikari bariza abafana babandungitse abo rero cubarungika nawe tigenda usubira none wumva atari hahandi nyene aho usanga Diamond ashize kwa kantu baba bakabonye ubu Crispin ya postinze ikintu baragutuma ngo genda ubabwiye ngo genda umutubari je sinzi na post ya nyuma none ukuri sinamukurikira muri mwanya rero abo bantu nimbara abafana banje ubu technology yaragwiriye ndabona ufise no bodyguard abamutaka biba byoroshye cyane nukuri ni iteka ridasanzwe kugira Bface mugabe yasana mu media no rapper akomeye akora byinshi cyane mu muziki w'u Burundi no muri East Africa brother yo umaze gukora byinshi mu muziki w'u Burundi nuko ndiko ndabivuga nshaka kumenya ama projet atuma usohoka cyane mu Burundi ahari tuyitege ryari ko je vraiment takuzi kuva kera upambana igenda kuza hano usindabihe ntavyo uraheba niyo mpamvu ndakuvuza ati ndakuzi niyo biyarara kabisa ibirindiriye ko rigwiye urimba ni kwa mufana ndashaka kumenya ama collabo international uri kurapanga agusora cyane mu gihugu en tant qu'artiste international meruka kurota nakoze indirimbo na Chris Brown ama rero chorus bariko turaririmba ndayibuka nje ndayandika nayo recording niyo aho recording na DramaT oya vuba rero nini mwabona iyo collabo yakunze nimuzogire ngo nasaki yose biba inshallah genda bikwifurije vuba kura bikwiriye hama izindi nazo iyo niyo nshimye kuvuga umva titre ni Bface featuring Chris Brown wewe vuga amen bro amen niko bigenda ibintu byose bira mu mutwe amen kandi abacandika muri commentaire ngo ahubwo rero sha warasara uko urota wicaye oya ni bandeke ni rote bagureke collabo yawe na Platinum idea vuye ni wa murondeye cyangwa yakurondeye ni je namurondeye kubera iki Platinum nako namusanzi wabo cyane gose kubera iki Platinum kandi bari projet yanje jenyene hama numva abaganda baririmba ama style yo muri Jamaica dancehall barazikadira cyane bo chimvuga ni indirimbo kweri sino ikora jenyene ndumva hakwiriye mwijwi ry'undi muntu wo muri Uganda hama ndabi mu propose ntiyigeze avyanga na ku munsi nari mubwiriye ko ni nawo munsi twagiye muri studio hama kandi bukeye dukora video ndagaruka kubera nari mfise iyo program yo kuja muri Australia kubera iki gutwara Brand Smith gukorera video bo dusanzwe dukorana nyene ibikorwa bitari bike kandi je nkorana n'abadirector bose ni kubera ko afise icyo ashoboye nyene kandi urumva abakunzi barera mu bindi ni nkuko nari guhitamwe ubundi ela canke Landry canke Ige nkabatora tukagenda tu mugabo muri uno mwanya uwo mwanya yari Brand nyene twari tumaze gupangira project urabona ko twego turaje rero mu kiganiro neza na neza impamvu yatumye murondera niki indirimbo yo twari mu biganiro nagutwaye mu kiganiro rero ubu ni twari turaganira before twego tuganira byinshi twari turasenga rero kari mu masengesho okay Bface indirimbo yatumye ndakurondera cyane ni Fiona indirimbo wakoranye na Double J Bad Boy Killer imbere yuko ninjira mu ndirimbo neza na neza akapela gato kuri party ya Double J nyo shaka none hano ko hari induru buya amajwi arinjiramo ko ni sawa cyane gose nangora erega ati nje tuzokurondera kandi sawa tugire usumbaze nk'ivyo mbaje areke ivyo uzowagiza abastyle bravo ivyo mukora uzowakoza kandi kandi
ni fresh haina man je nibaza jewe nabaye muri studio natashe bukeye iri yanje yasaraye nivyo vraiment kuri nivyo arabinyeretse natashe bukeye rero iri yasaraye reka tubarungike kuri ntuze baba nayiririmba nabi nkono na voice ya Double J agashaba turi kuranyononera particulier je nga ntari ndazi ko bifese atari kuvyanga nivyo nukuri niraje kuri YouTube gusa muje kuri YouTube ndaza gushiraho link ngaho kuri commentaire muje kuri kwanza muramuzi bifese bana mugende kuri YouTube murabe indirimbo yiyo kubera iki idea yaje ari gukoresha Kirikou na DramaT na video lyrics kia iciyumviro cha Kirikou Kirikou ofete DramaT na Kirikou n'abapeti bacu baramenya ibikorwa tuba dufise biri private nyene bitaraje hanze nkuko natwe tumenye ibikorwa vyabo rero ushobora gusanga nyene urumva barayikunze hama rero Kirikou aravuga ati je ko iko ndayikunda je numva noterera iciyumviro kubera ko hari umuntu yaduhuje je na Double J aradukwepa hageze kuri video ijya ndirimbo niwe yatumye niwe yarishe na element inde uyo muntu okay amageze kuri video yacara dukwepa urumva rero ibyo bigenda nyene bicangana parce que je mbafise ibikorwa vyanje dabafise kandi yarakiri muri basketball okay nicyo nagira ngaruke kuko warasibiye ko ari indirimbo ya kera okay rero hama se dukora clip nyene yo kwikuraho mugabo ya vrai nyene iri mu nzira iri yari video lyrics nyene yo kwerekana gusa ko atari byandiko gusa harimo n'ama image atuma abantu baba interesse Kirikou rero cavuga ati tubikoze nyene nka ririmba muri party yawe DramaT akaririmba muri party ya Double J cyo bari sawa cyane twumva ni iciyumviro ciza yego vraiment cyari ciza twashimire ku mwanya baduhaye imana bahezagiye twiteye ko bazoboneka no muri video officiel oya iyo officiel nibaza ko azoboneka twebwe jewe naragaye cyane kubera sinamubonye Fiona azoboneka rero kubera izo bari video iri officiel nyazoboneka izosoka nyazoboneka ariko urabona ko yafashe igihe kirekire ndashaka kumenya ni igiki cyatumye indirimbo ifata umwanya muremure video nisoke nama trip ugira cyane nama trip Double J oya ni kubera ibikorwa bigongana nakubwiye je mfite wanje Double J kandi je ni turi group na Double J hama kandi urumva hariho n'umuntu yadushize muri question mark tuguma turi ngaho nyene turindiriye wazobikora mu nyuma cyo tuvuga tuti ko yamaze kuduhuza niyo ni step turimushimire hama tubandanirize cyane guse kandi deja yabona nyene kenshi Double J twirirwana kuva kera cyane kuva mu 2010 dutangura umuziki n'indirimbo yanyu ya mbere ndayibuka umengo iririmba haya ni ijya uzi haro n'izindi utazi twakoze na Double J cyangwa kuri ziti yo ndayibagira ngira ndayiririmba ariko nayibagiye Someki Someki indirimbo yanjye narayikunda cyane narayikunda cyane Chris hama rero aravuga ati bana je numva uko kuntu mwirirwana n'abafana baradusaba indirimbo kenshi cyane mugako yeri gukora indirimbo iri nyene iri ku rwego rwiza nyene ifite level nziza bisaba budget nini iyo budget natwe nitwari tayari kubera ko yaba ari muri basketball nanje ndi mu bikorwa vy'wanje hari ukuntu nyene bitatworoheye uwo muntu amaze kudukwepa cyane mu nyuma turavuga tuti rero nta mpamvu n'imwe yo kugira ate turapowesheje rero ariko gusanye niyo step yagize nayo irakaze kudukoresha kwanuze kwa element no kuyimushimira cyane gose ibintu byabagwe muri studio cyane muri audio nimba uvyibuka nabihari vraiment twibaye imyaka myinshi man cyane indirimbo y'iminota 3 turi babiri cyo ndikira iminota 11 ndazizi ibiri ku mutima iya mbere ifite iminota 11 ya kabiri ifite iminota 9 yitwa insolite iya gatatu ifite iminota 8 ya kane ifite iminota 7 yindi ni guhera kuri 6 kumanuka impamvu nari majiji cyabaguye urumva rero iminota bo nuko mwakoranye n'umuproducer mutari nta nubwo yatugoye element that's good nta nubwo yatugoye twaragiye kwa iBreeze araturecordinga turamurungikira amajwi after 1 week ataraduhereza indirimbo hageze ko tuyisora kandi turamubwira gire retouch avuze ibindi bintu arasubiramo wow nta kibazo umeze fresh kabisa ahantu bifesi yicaye haba hari vibe ahantu bifesi yicaye haba hari ibintu by'amateka ndakugarure kandi Ikigali wararonse ibakwe wicara ahantu haba hari yicaye ba Davido
je ndabipostinze naronse message zirenga 10 bambwira bifese aho onye nanje iyo nshaka na kuja nkahicara iyo na invitation yahawe ariko je ko mbana maze kugira ama research yanje nabonye ko ahantu wari wicara ahantu hitika kwicara abo banditse bavyanditse bavuga ngo kandi n'abantu batari muri entertainment bavuze gute ngo bifese na invitation yahawe none mu kwima babacako usanga babacako bakakura none yajyana nashitse bazi ko atari umuntu wese yinjira aje wambwiye ngo je aje nanje yoshaka nari kugira none ko yashaka ntavyo yashatse uri se badavye yashatse najewe ubwanjye nabishaka oya mbwiza ukuri we muntu yashatse ahubwo byaranze ni kwa kundi na bahetazi babaho yesi nijanye kweli ndabizi kandi je muri arena naho narinzi sinabwenjireyo sino kwaduka ngo ngende uko nyene je ntafise ubutumire cyane gose mu bintu nkabijya nanka no maramarirayo naho canke bakangurira uyu wahe bro ariyo protocol yaje kuntorira nshikanaho twarabonye ndavuga fresh sinijanye man ikintu wize kuba kuri abanyamahanga baperforminze ubona twebwe tukibuze ko ni wishikiye ku kibuga wabonye icyo tutabonye twebwe cyaka utubwire ikintu wize uvuga ati je nga vraiment nanjewe nzobatwarira muhira je nyaje cyo twokwiga nuko twokurikiza umwanya nivyo bituma ibintu byacu biferinga hama igikurikira nuko twoha agaciro aba artiste bacu watumiye umuntu ivyo nyene ndakubwiye akaba afise ahashikira afise n'abamwakira yari igihe ushika ngaha bagutumiye ukabura no kwerekana aho wicara antuko ingene vyari bipanze vyari professionnel nta muntu n'umwe nabonye yidoze mwese yaba afise inzira atumberamo bivanye na invitation bamuhaye ubwo rero uwo yabikubwiye ari n'igihe bari bamushize mu bafana basanzwe hama rero kubera kuko nta muntu n'umwe atokwifuza kwicarana n'abajya ba artiste ba Yemianade na ba David na utovyifuza uyo muntu rero vraiment nagabanya imihari kubera nta nico namutwaye kuba nicaye ngaho narigarukiye ndi mu Burundi n'ukuri vraiment ari mu Burundi kandi aratekanye mu mahoro menshi nangorane gwera abategura ama awards hariyo amakategori bakora ndiko mvuga ngayi wacu ko shaka uze uragira so gukompara ariko nukwigishanya wo waronse chance ukagenda muri zya competition ari ibintu wabonye twe tutabonye dukwiye guhindura harimo ama award akogwa nga mu Burundi ukavuga ati award vraiment just nabonye bface ngire ko jewe sinjye umunwa nka award ya platform shows nabonye bface muri kategori ya rap kandi urumwe mu baririmbyi bakoze ndende umukozi nta kwezi gwera nkasoye indirimbo na numwaka uheruka udatwaye award 2020 waratwaye award cyane 2020 nefse trophée 11 ngaha ibatse jewe muri 2023 watabushize muri award ya platform show yani jewe na vyanse reason nuko nzi neza yuko kenshi usanga hariho award zidusubiza inyuma ushobora kuyijamwo ugasanga wewe bariko uri gukompeta n'abantu kandi uzi kurusha ibikorwa ama rero bakazihabo rero naciye mpitamo kuzihereza kurekera abo nyene sumva ibikorwa kugira bayitore narinze kujamo ni giki twokora kwa msaizo ibintu bihinduke nuko baba direct nyene bakaraba nyene ibikorwa biri muri public bakaraba nyene umuririmbyi abari mu kazi abari muri movement ari muri circulation abantu bose bakaba babona ibikorwa vyiwe nyene nabibonye siko bimeze that's why nakinjuye kandi ndabafelicite kweri niya ni step ikomeye kuba ntarimo ntibisigura yuko nabisuzuguye jima mu majesu nuko ntakubonye kuba ntarimwo sinabisuzuguye iya ni intambwe ikomeye kubera ko gukora umwaka wose tukabura ubudushimira nabyo nibiryoshe kenshi urazi ko bafata liste y'ibiririmbo ngo birimo ibishego bakabibloka abandi bakabafunga urumva babona ibibi gusa mugabo kuri abo bagize step yo kubona basi nico ciza bakavuga ati reka ndamuha trophy naho ko bakaguze 2000 ndamushimire biramwankuhaje jewe nubwo ntagiyemo kweri vraiment platform show ikomeza ahubwo igume yaguka gusa nyene babe honest bamenye yuko ikwiriye kugenda ko aho yagenewe nyene kubera ko nubwo wowe wobicurika
public irabona iyo abaririmbyi baba ingene bakora je kubwanje kweri vraiment courage kuri bo nta ngorane bifite kandi nzobipostinga kweri nanje ndabashigikire binashoboze ndahabe cyane simpaka ngo mbe ndimwo vraiment. Okay guys, kandi Jeff nyinshi bana narahebeye abandi ni Messi ori Messi Messi yavuze ati jina Ballon d'Or ushaka uzi abandi je una nyine niba yimere Fabio cyangwa bayeki ngorongoro bagwe cyangwa yimere mukombozi Kingorongoro yaraye kuri iyi mwaka wetse none ndusha ibikoko yaragukubise hasi mugabo nandusha ibikoko shasinzi oya ni bon ni sawa nabivuze je les encourage ariko abaraperi barahari benshi bakazi cyane barahari nabivuze hariho mukombozi hariho Fabio hariho Kingorongoro hariho Kirikou hariho Oleg hari abaraperi ni bangaye ni benshi uvuze Kirikou cye nibuka kandi mbere yuko ndakubaza ikibazo cya nyuma haraka Kirikou asora indirimbo Lala warapostinze kuri stati yawe uvuga ati Peti umuraperi arayibonguje nese abiririmbye none yavuze ngo abaraperi b'abarundi bwibongoza biraharawe sasa rero nahengereye aje bwibongoza nshimvuga ati cha biraharawe kwe ure n'umpeti wanje rwose turacokoza ni sawa mugabo ni ifo ubu batanguye gutahura nanje target yawe wari ufise je ndi inspiration y'aba peti benshi rwose niko tutavyemeye gusa nyene ni ashaka kubivyemera muri public mugabo babibona je sindirimba kubera ko ari byo nkunda cyane ni kubera ko ari amvuze kuririmba bijya byo guhibongoza biri melodique ni kubera ko public ari vyikunda mugihe public ari vyikunda nivyo baha cyane ya hama rap nimba ifise abayikunda sinzo bahemukira umwanya wabo urahari kandi essentiel n'ukunda bishoboye je ndirimvye icije mbona rimeze fresh bajakira neza cyane ngize dancehall mbona bavyakira fresh mugihe nta bitovye ariyo ndagukundira rero je kuri dance mugihe nta bitovye je banyihanganire nzobiririmba kwe rero je kubwanje na Fabio bari mukuza mbega bashe kugira ngo niwe wenyine n'abandi bose uramaze kumva rap ya Calligraph Jones yarakazi sana fo arakarimba yo kuririmba kari melodique k'Imana ka gospel bisigura yuko na muntu numwe arusha kurapura Eminem canke Busta Rhymes kabisa ari turirimbo to guhibongoza yaba Nicki Minaj bose bararirimba ndamaze talent wewe nimba warayironse ikoresha uko nyene Imana yayiguhaye ivyo byo kwirimita ntibikenewe cyane gose jewe nimba ngira rap bakayikunda nkagira dancehall bakayikunda ngize amapiano bakayakunda fresh je ndi muri business nta muntu naje kuryohera nta Jesse nemeza abagenzi kweri nemeza abafana yes guys murumva ko hari ibintu mutage muramenya muko muramenya no munsi kuri sanamu bifese ya Dwiteka n'inshuti ya bose kuri microphone n'ukuri n'umunezero udasanzwe kibazo cyane cyanyuma icyanyuma none ugiye gupfa umuntu agiye kibazo cyanyuma abashaka ikintu cyanyuma nukuvuga nuzosubira kubaho wewe ahubwo cyari cyo gusozera ikiganiro gusozera ni Kinyarwanda bro gusozera ni Kinyarwanda gusozera ni Kirundi hariho gusozera hariho guheraheza just no guhaririza ko urandushikira urundi base urandusha kabisa nicitiranwa cyo guheraheza guheza fresh kabisa kurangiza ni hari Kinyarwanda ahubwo gusozera ikibazo cyo gusozera mama ikibazo cyo aho rero ndaza kwafira ikibazo cyo guheraheza ikiganiro ibintu ukora dutegurira muri 2023 mu mpera nimba bihari tuvyitege ryari nimba ari indirimbo nshasha nimba uzokina movie nimba uzosubira hanze uje kugira concert hanze byipanze gute jewe nashaka ndakubwire kweri ibintu byose je baba babibona nabikoze kubera ko hari igihe uvuga ivyo wapanze ntibibe ugace witwa umubeshi that's why je ibintu byose njamwo ubona nabigezemo mugabo nkabibereka ko nabigezemo nibijamwo ntaco mvu oya ifoko nerekana resulta kuko hari abantu benshi bibesheye mu bintu hageze ko biba bigaferinga bashaza kubikwishuza nk'ideni cyane gose rero nibandindira Imana ntije amagara je nzobibereka amen ko yasimba nicaye gutyo sinicaye kuri supagunda buja urumva nicaye ndahaguruka nkatembera nkimvira nkakora umutwe wanje spasteke uriyumvira fresh bien sana rero vuba
bitege nyene ivyo mba ndiko ndapanga bazobona resultat nkuko nama nerekana resultat cyane gusa kandi hariho nyene n'ibiferinga mugabo bigaferinga nyene ari je ndavyigurije mu je yego ata muntu watsitaje na benshi nivyo biba bikenewe cyane abantu batazi bifes kuri inshuti ya bose ni mu brother wanje ni umuntu yamfashe ukuboko kuva nkitangura no mwuga arambwira ati peti yangu minda ku bless kandi yarambless inzu no munsi ndinshuti ya bose ushobora kwicarana naka tugakora ikiganiro kandi gapasa neza brother genda gushimira kwanza imbere ya kamera sio mpaka ukufe ni kwambia brother waramfashije cha urakoze gushima Ravyo ko wamfashije ariko oya kawaida rega mu kirundi bavuga ngo hibagira uwabikoze hibagira uwabikorewe yego kabisa ubwo rero je navyo no kwibagira wamaye ibiganiro bibiri umusumwe uravyibuka ndavyibuka cyane gusa nyene ni fresh kandi nimba bifise icyo byagufashije mwese je nifuriza iterambere abantu baba bari kuhaje kwera kubera ko naje ndi kuhaje hari ibyo nashitseko n'abandi bose babona yuko bifuza iterambere nanje ndabashigikira ari byo nshoboye rero kubwanje ubandanye ushiramo ingufu byo biko birazamuta sana that's why I came here my brother give me 5 sinshobora none neza kukumakinga proud barabizi yuko uvugana na Satubi mbega haje ako niko kabi ubwira wiga kane none oya barabizi none aragushigikiye canke nawe ni bya bindi bavuga ngo umuvugishwa n'iyemege wawe nukuri ko Imana aranshigikiye nangora oya nangora amaze kuba ibiganiro binga amaze kuma ikiganiro kimwe cyarabaye rate kubera jewe urumva ko ari wowe wagiye nari nagwaye si urumva sikosa ryanje ikiganiro cya kabiri niwe yanyamagari wiwe na taxi vyose nibabirisha urabizi ko uvugana n'umuntu akomeye cyane vyize kandi n'umuntu akomeye gose mani mwezagira ha imyaka maze burya akora amahiti no kubimushimira muti erega bijyaye bihagarara ngaho nangweje bihagararira igihugu bijya ngaho ubusotowe je kuri Satubi ubusotowe oya hari Collabo yawe na Satubi kwitarasohoka oya ni ikibazo kiba gihari nabikubwiye byose biba ku mwanya umwanya wiwe ugoranye cyangwa uwanje ukagorana ikibigongana nyene ariko indirimbo kwezi twarayiheje ndayize nangorane vuba ngizobone shout out to you my big brother Satubi ahuri hose vraiment wezagire niwafashije gusa muri ivya journalism waramanuye ndiko ndigorambye banza wiguheze ndagaruka ngaha uramblessinga shout out to you nzokomanda gushimira nawe nk'umukuru wanje akajambo kamwe kubigeme bariko barakora uno munsi je kweli ndumucuti wabigeme urabizi akajambo kamwe kubigeme bariko umucuti wabigeme kenshi hari umupede usanga kubera umugabo nyamugabo yicara mu bagabo nyine je ndicuti wabigeme mu muziki kubera gushigikire ni sawa none hagenda kubaza ntibaratangura kwataka yuko ubegera kugira ngo bashurashutse kubera ko jewe ari abo nazanye batangura kubanyagiriza abo nazanye muri game n'intro na mail twari tuzi ko so wenyene rero nawe nashaka nkubaze nimba uri kuregera ubegera ubizi neza ko atari babona ifo ko babona yuko talent umuntu yayibonye ari kwishigikira cyane gusa abushigikira bose je ndazi ko baba bafite talent sana kandi Imana ibaje imbere kwezi murambona ukorana na Monia Frere Muhoza ajundi ninde awundi nibaza ko arabo gusa ni benshi okay ndabadonda go Jako ni fresh babumve nyene yuko Chrissy aba muri Belgique hariho Vania Ice okay hariho Wise Labesto hariho Meli twarakoranye barari benshi ni benshi sino bahiza je hari indirimbo yanje yitwa Insolite navuze ngo ikintu kizokwereka ko umukobwa avumye cyane muri game yacu muri industry y'umuziki wacu abanza gutwara inda ndakibuka kabisa sivyo yego kana trending nabazi ikibazo ni abantu bose bazokwiinspira kuri mwebwe bakiri batoya bataratangura umuziki w'abakobwa bazokwiinspira kuri mwebwe kuvyara canke kuririmba ubwo rero ikibazo sinaronka inyishu aburi kurashigikira uzoba managing ubabwira uti nibuke yuko kuvyarira mu rugo muri kaca yo mu Burundi ari ukuntu batavyemera kandi na industry y'umuziki kwera tuzi bakuru babo bavyariye iwabo ari benshi
baca babajija rero bafokasinge ku muziki wabo niyo message nari nkeneye batemwo bafokasinge ku muziki wabo kandi bumve ko barenze umukobwa wa vrai avuga ati je ngomba gukompeta n'abagabo kubera abagabo bafite courage kurushiza abagore ubu ni waje bashaka gushika ari yavye umukobwa mugenzi we arashobora no kumuzimiza cyane nk'ubu nkamoni akavuga je ngomba mpambane na Bface rero ngaho urumva aho niho aba afise ikintu ashobora gushika ko yatanguye none ibyo ni sawa cyane uravyumva rero kubwanje kwirinda batera intege ntibanyumve nabi iyo kaca yacu urazi kukivuga nivyo nyene kubera ko n'umuntu afise umukobwa avuga ati arafise tala ari umukobwa umumama afise nk'umwana afise tala w'umwigeme akavuga ati ntuja mu bintu by'imiziki kubera nabonye na naka yavyariye iwabo kandi ibyo byose byabaye kubera agiye mu muziki ntugerayo talent yiwe ikabipfuye ubusa n'igihugu kikaba kirahomvye sivyo ariko mu gihe abona yuko bari abakuru biwe bamubereye example nziza muri icyo gihe n'umubyeyi yamurungika avuga ati wabonye ari ku mapankarte hari ibiheraguma yegeranya kumbe talent irashobora gutunga paske je sinize rap ku ishuri mugabo irantunze cyane gusa nize informatique de télécommunication nta munsi nowe nta n'imashini ngira sivyo mugabo n'umwanya rap irantunze bisigura yuko rero uri kwaranyumva umuvyeyi wese afise umwana mugira afise tala namureke ntazi azovamwo cyane icyo azovamwo ni Imana yenyine ikizi ahubwo amushigikire muri bijya nyene so abo bakobwa rero message nobaha aburi kurashigikira bose cyo ngira ngo ntawe uravyarira iwabo ndibaza muboza naravyara Monia nuko Monia naravyara wise pas encore so rero nibizobashikire kubera ko baracari mu rugendo rurerure baruhura n'uduhungu twinshi tubagora muri ko sote zose guhera ku bafana guhera ku basani guhera ku producer guhera kuri mwebwe mu babesha ngo murabashigikira no kukubina yego kandi oya ndagushizemwo uri muri benshi ushobora kubutameze nkabo ariko mugabo barimwe yego cyane gose kandi amasokre azibajyanye ne baronka izo message yego vraiment rero umuntu wese yiyizi fresh atahura ivyo rimwe kubera ko bacika intege vuba sana arashobora no kuvyuka akubwira ngo manager je ndabihevye kandi nawe uzi ko hageze ko winjiza amahera bro ari umwanya wo kwinjiza amahera kandi nuko bimeze rero so rero ebana ubwo mubashiramo izo nguvu nyene bashigikire ubateze imbere nyene kujyanye no horo bikora tuzopambana ko umuntu abidufasha mu fisi bakuru banje bamwebye mu fisa oya je vraiment je kweri nta muntu numwe nirengagiza mbona seka ivyo barabizi ndabizi cyane abartiste benshi je turirimba nabana shaka baba bari munsi yanje abo murandirimba nabona amajorite benshi babara abapeti bagitangura kandi aba blessinga kweri bikagenda fresh kandi nabo baramblessinga uko ari ibyo nshika ko byinshi oya hajyanye baba rose blessings zivuye kuri wewe nico kiba gikenewe ngagenda zironka kuri bo paske iyo wafashije umuntu Imana nawe iraguheza ge amen man yari iteka dasanzwe kuba turi kumwe na Bface on the floor kuri Isanamu Media kuri microphone ya mbere kumwe na nshuti ya bose the MOS man of strategies wo twasitaje sorry oya na twasitaje nta numwe je wansitaje ariko kubiki bamwe mufise umutwe nka pastiki shaje ngira wumva ku murango honyene je navuze ko umutwe wanje atari pastiki wiyumvira bisigura yuko ivyumviro bibandanya bigenda fresh Imana idutije ubuzima bizogenda neza cyane gose kuri microphone ya kabiri muko mubizi ni Bface on the floor twabaryoheye twateramanye iminota 45 tumaze tuko turayaga nga nipfira ubusa mugire partage comment na likes nyinshi kuri microphone inshuti ya bose Isanamu Media subscribe our channel ciao mwakoze cyane Bface asante sana my brother asante sana muri umunsi mwiza nibihe byiza mwese abadukurikiranye n'abatadukurikiranye ebana fresh message twatanze igira icibasigiye nyene muri mwebwe murakoze cyane